Natasha. Natasha. Natasha nambara pambanoma. Yo, mubibona gute? Mubibona gute? Tiana. Tiana. Iyo ikibanza Natasha afise muri wewe, arico Kristo Yesu afise. Uhabwa ikaze idasanzwe mu ijuru. Tiana. Ndikundira Natasha. None Natasha ndamukunda ugomba ubimore none je Natasha ndamukunda. Kandi ndamukunda Natasha. Sinakubujije kumukunda. Ariko nimba mukunda kugezaho. Birarenze. Kandi kwireke ikibazo. Tiana. Ani muchumbi wawe. Takuja muchumbi wawe. Tiana. Takuja muchumbi wawe. Tiana tubane Tiana. Ja muchumbi wawe. Ja muri shambri wawe uri kumungura Tiana. Tiana tubane Tiana. Tiana tubane. Yo! Yesu! Nabara Yesu nabara. Nabara Yesu nabara. Yesu nabara. Nishikia mu gitanda. Gahimbare. Nishikia mu gitanda. We gahimbare. Weka kumubona. Gahimbare. We gahimbare. We gahimbare. Yesu. Nabara. Tiana. Aramfunye. No. Sinibaza rero ko impembo mwompembo kwari ukumvunagura umwana. Muyomba gezaho. Mbega imisi se kwa mushaka kuvugira abana bawe. Mbega jewe ujya muhungu wawe ko yaje akasanga mu cyumba akaguma cimitagura ingunu. Je sinari umuntu ahubwo navuga ico nshakako. Muyomba. Nimba waduhatse twiruka twuvuye mu byo hawe. Urebe ko umutuzanye iby'amagaragazwa uturusiko hirya byabo bya Yesu n'ibiki twemose izubacu. Brother. Yumba ya magenda na Bibiliya. Ariko ahandi bazabana kutaso. Hari ahantu handitse hagomba nazana amageragezwa. Abuza abantu kubera gusa. Kandi kintu ivyo vyana vyiwawe nzobitumbura ivyo vyisu umunsi byasubiye kumbesheje. Papa, unyangana n'ibiko biraba.
ndafise ivyizigiro kibi bizorangira nabo bakaja Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Murakoze cyane. Gusa namwe ndabasaba nk'abana banje kumwiha. Nta kundi yari kugira. Nibwo sengero yo mama wawe na se wabo bamaze guhita muri sanga bahanze. Nta wundi muvyeyi ari kumara. Ariko namwe munyihangane nk'umuvyeyi. Murakoze. Mwami Yesu, fashiriza umutima wa papa, ararushe cane. Abinda. Bro. Wakije umuriro. Arsene nk'umwana w'imfura nuwari gutanga akaroro keza mu bavukana, ariko mwahisemo konona imibiri yanyu no gutunuza umutima w'umuvyeyi akatagize ngo mubeho neza igihe abavyeyi banyu bitaba Imana. Ariko mwahisemo kumuteza isoni, ubasigaye agenda nk'ikimaramara haciye hose. Ariko ntaco, Imana yo mw'ijuru izora kumuha intebe. Tiana, uri umukobwa mwiza cyane, ariko wahisemo kwiyononesha ibiyayo uramuta. Nindazokubauka ugushira mu rugo akitondera ingeso zawe. Arsene, amashuri mwataye muzoyicuza, muzobona ingaruka yo gutagira Kristo Yesu ababere byose muri byose. No! ndamukunda cyane kuko anyitangira muri byose, amba hafi. Urazi ku ishuri ho yo ndabitora ngira sinzi nina ndagiye n'ukuri
ko muhira nashitseho shika nkuri ishati nambara agapira amateka nze kuraba nani kumugisha hama pia mutwe uze kuzamuhira tuganire byinshi sha n'abana biwanyu bameze kwa kuntu ngaruke kandi baranyirukanye uzingene vyagiye yo namakuru ufise ubu barakijijwe Imana ishimwe cyane bakiriye Kristo Yesu ndanezerewe umwami n'umukiza mu kigo bwabo ubu ahubwo ndaza kubaraba sawa karibu okay bye Sawa. okay muheza ngiki Yesu nashimwe. Amen. Yesu nahabwa icyubahiro. Amen. Turi ku gitondo cy'umugisha. Igitondo kidasa n'ibindi bitondo. Igitondo Kristo yemeye ko tuba ahantu. Hariho abandi bahifuza ariko byanze ko bahashika. Imana nishimwe. Amen. Kubera mvuze n'igitondo n'igicumugisha. Ari igitondo mu bintu ugasanga ibyo bintu byarakunyoshe ugasanga ibyo bintu byarakubuza amahoro ariko iki gitondo ni gitondo umugezi kirenge mu ca Yesu. Imana nishimwe. Ni benshi babyifuje gushika ahantu biranka ariko wewe ugira ubuntu n'Imana. Haleluya. Amen. Ugira amina. Amen. Ndagomba rero iki gitondo nkuko Yesu yaze kuri Yohani wamubatize. Ugira amina. Amen. Iki gitondo ni igitondo cyo kubatizwa kugira mugere ikirenge cya Yesu. Amen. Imana nishimwe. Rero imbere yuko dutangurira iki gikorwa nagomba tubanze duha Imana icyubahiro tuduzire isengesho kugira ngo Imana ibe mu gikorwa. Amen. Imana nishimwe. Reka dusenge muciye bugufi muhubye amaso yanyu dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo Umunyatareti. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo abahungu n'abakobwa bashagaze imbere yawe kugira bagere ikirenge mu cyawe. Mana turabasengeye uwo mwanya n'iyi saha twirukanye ibitakuvako twasize mu biganza byawe. Mana umwanya wose uza kumara hano uraza kubana n'ishengero ryawe uzoba ukoze kibirenge kizima. Iyo dusenze ntabwo twikebagura senga muri bika kubwo byisi bijohera ubuntu n'ibijyanye na ryawe tubise twizeye. Reka rero tugeze mu mwanya udasanzwe tuhe kaze pasiteri wacu akora igikorwa camuzanye cyo kubatiza aba bana. Kaze pasitori Imana iguhe umugisha. Turagushimiye mwami Yesu iki gitondo cyiza watugiriye.
Arsene. Okay. Mwisanzure ahandi muri wanyu karibu kandi. Kazi cyane. Haleluya. Amen. Ndanezerewe kubabona hano mu rugo iwacu. Yesu ni mwiza. Amen. Jambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma y'ivyo habisa. Amen. Haleluya. Amen. Ndumva gushima Imana mu buryo budasanzwe. Imana ihindura ibintu. Arsene, uyu munsi ntibagira mu bugingo bwawe. Diana, Imana ikomere umutima. Uhezagiwe. Ndashimiye urwaruka rwaje kuvuga ubutumwa hano mu rugo iwanje. Ndashimiye n'abana banje bagiye bampumuriza. Imana yahinduye ibintu. Haleluya. Ndumva presence y'Imana no hano. Ndumva Imana yatugendeye. Ndashima Imana atanze agakiza mu bahungu banje n'abakobwa banje. Haleluya. Inyuma y'imibabaro, inyuma y'ibibazo bitandukanye umuntu acamo, Imana imubikira iminsi mikuru. Kwihangana ni kwiza. Bana banje mwagize neza kwihangana. Arno, mwami Imana akumera umugisha. Oh haleluya. Amen. Kubera ibyiza wampaye, sinogenda nashimye. Wampaye amahoro menshi, sinogenda nashimye. Abana banje bakijijwe, sinogenda nashimye. Haleluya. Oya oya sinovyuba ukakugenda nagushimiye. We wampaye byose ibyiza wangabiye birandengeye. None Mana yanje n'ubuhuru. Haleluya. haleluya. Aka kanya mwijwe ariko bavuza impundu ku bw'abana banje. Nacyo bitwaye kubw'umubabaro twagize, nacyo bitwaye kubw'amarira twarize. Bana bana, ijambo ry'Imana yambara ngo haracari ivyizigiro, naho igiti coba caraciwe, ariko igihe cumvise imvura kirashobora gutotana kikaba gishaje, kigakura kikama. Bana bana, mugiye kuba badasanzwe. Arsene,
Tiana. Mwese ugwaruka muri hano. Ndavuga nti mugiye kuba dasanzwe. Amen. Ndavuga nti Imana bafise umugambi mwiza. Amen. Kugenda ndashimye. Oya sinatuma ukakugenda nagushimiye. Wewe maye cyose ibyiza wangabiye birandengeye. None Mana yanjye nuruhiye. Mana impezagira abana izobaha ingo nziza bavuye umutima wanje. Umufasoni wanje haryamye arukama twabanye neza. Iyo aza kumpa abana yapfumaguye akampa abana buzuye umuvumo izisamba ndiko mbamubaye nk'abana. Ndashima Imana cyane n'iryo banga bako mwihangana n'ivyo nabashakira nkeneye muzomfasha munyigishiriza abantu. Bishop mbabarire cyo mwampamagaye nacyumvise munyemere ntahe ndumva nkumbuye abana banje. Ndashimira Imana ko n'aba bana bahindutse. Iyo mbabonye banezerwa n'abanje biranezera cyane. Yesu yakoze ikintu kidasanzwe umuryango wacu. Munyemere nunguruze ndumva nkumbuye kwandika ubona. Mwamukoze. Ako sinogenda nashimye. Wakoze pastor kunyemerera kuza. Ndazi ko sikamenyere aho umuntu muhamagara hama akaca anyaruka kwitaba, ariko mwakoze. Ndamushimiye kuko ibyo ugiye kwigisha nivyo nanashoboye. Amen. Kuko imitima ya benshi irarusha cyane, kandi hari akantu rero ugiye guhereza ako kanyuma k'abantu bagenda baravumagura abana babo. Yes. Bakavumagura umwana uko ari kose, kumbe ntibamenye ko bizomukurikirana mu myaka iri imbere. Pastor, ndumva afise ibyo kwigisha. Urakoze ku butumire kubwakiriye. Kaze. Amen. Urakoze cyane. Ibyo kwigisha bifise. Eko. Okay. Sawa rero murakoze. Tuzaba dusubira. Mugize neza cyane. Ego.